kuva amasasu ryari yo ngaho mu gihugu cya Kongo ejo yaravuze nta munsi asiba sofu no munsi no tayumvise uno munsi ntaravuga ariko none nimeze namukagira ubwo mvuga ati ibintu natwe ibintu bidushikiye avugira nyine mugana aho nyine bukeya nyine tuvuga ati naho byoba nyine nta kundi hakurya mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda naho turi mu Burundi imibano yanyu hagati ya mwebwe hano hari ifashe gute papa kuri bwa mbere umupaka w'u Rwanda n'u Burundi yugawe muri make uvuze umubano uko haba hariho bigena uruja n'uruza hagati y'Abanyarwanda n'Abarundi kubera ko atawuhari rero umwe wese aherereye kandi rwacu turatekanye nawe urabona ko ari hafi yaho ari impande y'uruzi urabona ko bari mu Rwanda nyine hakurya aha turabonesha amaso aho hose mu Rwanda hakurya ari ahandi hose ubona hari ibitoke twagenda zose mu Rwanda ni ukuvuga ko urabona ko hatekanye nta muntu yegera uruzi uretse ko nta umuntu atuvogera ntawe tuvogera mu bisanzwe umutekano wo muri Kongo muri mu biturika cyangwa amasasu ngahi wanyu biza bikabahungabanya gute akoze cyane bijyanye bijyanye n'iyo bavuga ati mu mvugo y'ikirundi ati y'inzu y'umwanyi ihiye nawe ushaka kuba amakenga kugira ngo ushobore kuzirimiza hafi cyangwa ariko hari icyo ukabwira ngo nawe iyo wari nishikirwe Ndongeye ndabahaye ikaze mwese banywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza muri no mwanya abatwumviriza kuri no monesha kure yacu ana yanyu ya Burundi News TV imbonesha kure imyirudende ibandanya kubategurira ndetse no kubashikiriza amakuru akomeye cyane amakuru yihuta kandi agezweko ariko aravugwa mu bigendanye n'umutekano politique diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye kaze kuri mwese muri ko muratwumviriza muri ano masaha turi kwa gatanu turi kwigenekerezo rya 14 ntwarane 2025 ikaze kuri mwebwe mwese mutwumviriza muri mu Burundi abari mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino mu isi turabahaye ikaze mwese dutanguranywe rero na bamwe mu banyagihugu begereye imipaka cyangwa se imbibi na abanyagihugu bari hano mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi nyine bari ku mbibi z'u Burundi na Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ngira ngo murazi neza yuko muri no misi hariko haribonekeza icuka c'ingwano nyine ingwano yaraturutse nyine muri Kivu y'Amajyaruguru iramanuka yerekeza muri Kivu y'Amajyepfo ku buryo bivugwa yuko abarundi bafise amaposition menshi cyane mu gisagara ca Uvira ndetse akiyongera yuko bafise nyine amaposition ku mipaka mu rwego rwo kugira ngo babuze umuhari M23 kuba wokegera imipaka y'u Burundi nkuko bikomeje kugenda bigaragara ariko kandi ngira ngo murazi neza yuko twanabamenyesheje ko imigenderanire cyane cyane mu bigendanye n'urujya n'uruza rw'ibidandazwa biva muri Kongo biza nga mu Burundi cyangwa se biva mu Burundi bishika muri Kongo rusa no gwagabanutse kubera icuka cy'intambara cyangwa se kubera umutekano utameze neza mu miseze nanone twararonse inkuru nziza yaravugaga yuko nyine Uburundi n'igihugu kibanyi cy'u Rwanda biriko birakora icyo twakwita nk'ibiganiro cyangwa ibiyago bya politike kumvo zo kugira ngo icuka kimaze iminsi kiribonekeza kibashe kuba cyoshigwa akadomo cyangwa se kibashe kuba cyohagarara ngira ngo twarabamenyesheje amakuru yavugaga yuko mu ndwi ebyiri cyangwa zitatu ziheze harabaye inama mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda ariko ntago byaravuzwe cyane inama yaravuzwe cyane ni inama yabereye mu gihugu cy'u Burundi ubwo byavugaga yuko nyine ari inama yarabaye mu rwego rwo kugira ngo babashe kurabira hamwe rero ingene icyuka kibi gikomeje kugenda kigaragara kibashe kuba cyo kugwa cyangwa se cyavanwaho ngira ngo murazi neza yuko ibintu byongeye kuzamba cyangwa se kumera nabi cyane guhera mu ntanguro cyangwa se muri 2024 ubwo nyine Uburundi bwofataga ingingo yo kugara imipaka isanzwe irabahuza n'igihugu cy'abanyi cy'u Rwanda imipaka yose ihuza Uburundi n'igihugu cy'abanyi cy'u Rwanda yarugawe ntago nabura kuvuga yuko ibingibi Uburundi bwarabikoze bikagira ingaruka zitari nziza ku banyagihugu nkuko bigaragara nabujya none nk'akarorero abanyagihugu bari baturiye muri ivyo bice barajabukaga mu gihugu cy'abanyi cy'u Rwanda bakajyanayo nyine bimwe mu bidandazwa ubundi nabo bakajya bakanakuraho ibindi bidandazwa bizana mu Burundi bico ubuzima bugaca buramera neza ariko uno mwanya abanyagihugu bakubwira yuko bafise impungenge ndetse ubuzima butifashe neza nabujya mu Burundi ibigendanye n'ibifungurwa byarazimbye ku masoko kuburyo bakubwira yuko kuba iyi mipaka yarugawe byaragize ingaruka ubu noneho byarakubitiyeho n'ibikomeje kugenda bigaragara mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo naho
urudandazwa ndengambibi canke njabukambibi nago ntiruriko ruragenda neza cyane. Amakuru meza dufise uno mwanya nuko umushikiranganje w'imigenderanire n'ayandi makungu ku ruhande rw'igihugu c'ubanyi c'u Rwanda na ambasaderi Olivier Nduhungirehe yamaze gutangaza neza yuko u Rwanda n'u Burundi bari mu nzira yo kumvikana nk'uko bizuma bigaragara. Ibi bije bishimangira inkuru twabashikirije mu minsi heze yavugaga yuko hoba hariho inama ziriko zirakogwa kumva zo kugira ngo nyine barabira hamwe ingene ibyo bintu byogenda neza. Ndabaye ikaze mwese kuba twumviriza bari mu Burundi, abatwumviriza bari mu bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye mu gisagara ca Bujumbura, abari Gitega, abari Mwaro, abari Bururi, Kayanza, Ngozi no mu bindi bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye. Mwese ndabahaye ikaze kandi kuri mwebwe nanone mutwumviriza muri mu karere k'ibiyaga binini, ari mu gihugu c'ubanyi c'u Rwanda, abari muri Kongo, abari mu bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye mu burengero bwa Afrika, umanuko bwa Afrika ndetse na Afrika yo hagati. Mwese ndabahaye mwiriwe cane, niteka n'umunezero gusubira kubahereza ikaze mu biganiro byacu, kuba twumviriza aho muherereye mwese. Ikaze kuri mwebwe kandi mutwumviriza nanone muherereye ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'andi hose, ndabahaye ikaze. Reka turabira hamwe ibikomeje kugenda biravugwa. Ndakwibutsa ko ushobora kugira uruhara mu biganiro byacu, cyane cyane nyine ushobora gutanga ivyumviro byanyuze ngaho mwanya w'ibitekerezo muri komanteri, ukatubwira nawe uko wumva ibintu. Ese nawe uranezerewe cyane? Ese cange nawe byo kuryohera haramutse huguruwe imipaka nyine irahuza Burundi n'igihugu c'ubanyi c'u Rwanda? Mutubwiye muri komanteri. Ikaze, ndagusohoye kandi ukirinde kwanditse sabone kugira ucuraronka amakuru n'ibiganiro byacu. Mu nyuma y'uko rero hamaze igihe umwaka unarenga rwose ibigendanye n'imigenderanire n'ayandi makungu cane cane Burundi n'igihugu c'ubanyi c'u Rwanda itifashe neza, aho hagiye haribonekeza ikibuga kitari kiza nyine, aho Burundi bwaragirizaga igihugu c'ubanyi c'u Rwanda ibibazo bimwe na bimwe, harimo rero yuko abategetsi b'u Burundi baragirije leta ya Kigali yuko yaba iri kwifatanya n'umuhari Reditabara, mu nyuma bakaza guhindura imvugo bakavuga yuko bogaye imipaka ku mvo z'uko nyine hagiye hibonekeza yuko rero hari bamwe bagerageje gutembagaza ubutegetsi mu Burundi, bakaza guhungira, bamwe bagahungira mu gihugu c'ubanyi c'u Rwanda. Akaba ariyo mpamvu nyine Burundi bwaravuze yuko buzugurura iyo mipaka buje gutora abo ngabo bogize urwo ruhara, bamwe barahungiye mu Rwanda. U Rwanda rwaravuze yuko hari bamwe rero barahahungiye, ubwo biragaragara yuko hari n'abandi bahungiye mu bindi bihugu bigiye bitandukanye, ariko u Rwanda rwarasiguye yuko abo ngabo rwemera kubatanga, ariko kandi rukavuga yuko rwifuza yuko hoboneka umwishingizi cyangwa se uzokwishingira, akavuga yuko nyine abo bantu bohawe leta y'u Burundi, kumva yuko abo bantu bashobora kuba bogirirwa nabi nyine barashitse mu Burundi, ugasanga Burundi burongeye burazanye ibyo bibazo ngo abo bantu ntibwabaronse. Iki gihe byarakuriye impaka, ariko kandi harakomeje kugenda haboneka ingufu za politike kumva zo kugira ngo umwuka ugende neza. Mu misi iheze muri kuno kwezi kwa Ntwarante nibwo rero haravuzwe ibiganiro byagiye birahuza impande zombi. Ni inkuru nziza yo kwishimirwa, bivuga yuko inama ya mbere yarabaye mu gihugu c'ubanyi c'u Rwanda, iya kabiri irahejeje kuba rero mu misi mike yiheze yarabaye mu gihugu c'u Burundi nk'uko bigaragara. Nyuma y'iyo nama rero ibimenyesha makuru byo mu Burundi n'ibyo mu Rwanda byaranditse ndetse binavuga kuri iyo nkuru. Gushika uno mwanya umushikiranganje w'imigenderanire n'andi makungu mu gihugu c'ubanyi c'u Rwanda yatangaje ko igihugu ciwe n'ic'u Burundi biri mu nzira yo kureka rero ubushyamirane ndetse no kutumvikana. Ni mu nyuma y'igihe kinini cyane giheze hari umwuka mubi cyane hagati y'ibihugu byombi warabonetse kurushaho rero nyine ubwo mu mpera z'ukwezi kwa mbere nyine 2024 Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi yaravuze ko nta gihamya atanga ko u Rwanda rufise rero umugambi wo gutera, yaravuze ko n'ubundi nta gihamya afise nyuma yo kugwa yuko nyine u Rwanda rwari rufise umugambi wo gutera igihugu ciwe. Mu nyuma y'uko Evariste Ndayishimiye yaramaze kuvuga yuko nyine afise amakuru yuko icyo gihugu c'ubanyi c'u Rwanda cyaba kiriko nyine kirategura imigambi igendanye no kumagabaho ibitero. Olivier Nduhungirehe umushikiranganje w'imigenderanire n'andi makungu ku ruhande rw'u Rwanda yaratangarije ku rubuga rwe rwa X ko rero ibihugu byombi biri mu nzira yo kumvikana mu bikorwa rero birimo kuba hagati y'abategetsi b'ibihugu nyine bashobora kuba kumvikana, nyuma ibigendanye n'imigenderanire igaca irasubira ku murongo neza.
Nduhungirehe yavuze ibingibi mu ngingo yagaragaje avuga yuko igisubizo cya politike gishobora kuboneka rero ku makimbirane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Umubano mubi rero hagati y'ubutegetsi bw'u Burundi ndetse n'igihugu cy'ububanyi cy'u Rwanda wari umaze imyaka nyine atari mwiza, warushaho kuzamba ubwo Burundi bwoherezaga ingabo zabwo mu butumire bwa leta ya Kinshasa gufatikanya n'ingabo za FARDC n'imihari yitandukanye yiganjemo nyine iyakozeho nyabwoko mu Rwanda mu mwaka w'1994 nyine no kugwanya nyine umwari M23 nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Abategetsi b'u Rwanda baragaragaje ko batishimiye icyo gikorwa, kuko rero nyine barashinze ingabo za FARDC kwifatikanya n'umwari FDLR. Abategetsi b'u Rwanda nyine bavuga yuko uteje inkeke umutekano w'u Rwanda. Abategetsi b'u Burundi nabo rero baragiye bumvikana barashinze u Rwanda gukorana n'umuhari Red Tabara urwanya ubutegetsi bwa Gitega, kandi ko rero nawo ufatanya n'umuhari M23. Byaragiye binavugwa kenshi nyine ku butegetsi bw'u Burundi, ariko kandi hari n'ibindi byagiye biraboneka mu byegeranyo bya Loni. Abategetsi b'u Burundi kandi barakomeje kugenda bashimangira ko gufasha igihugu cy'ububanyi cya Kongo bafisanye imigenderanire myiza atacyo bitwaye ndetse atanicyo byangije. Icyakora amakuru avuga yuko ingabo z'u Burundi zoba zaraburiye ubuzima cyangwa u Burundi bwaba bwarahombeye cyane muri ino ngwano. Ibi byose bituma n'ubundi bigaragara nkaho rero u Burundi n'u Rwanda birimo rero kurwana mu ngwano nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, nubwo rero bitigeze byemezwa gutyo n'abo bategetsi, cyane cyane ingwano y'amajambo. Mu muhati rero kugarukana umubano hagati rero ya Kigali ndetse na Gitega, bivuga ko rero mu ndwi ziheze rero nyine bishize nyine harabaye inama zirenze imwe rero zarahuje abakuru b'ubutasi bwa gisirikare n'ubundi bibi bihugu b'igisirikare cy'u Rwanda ndetse n'icy'u Burundi. Ntibyemejwe ku mugaragaro ayo makuru, ariko hari bamwe rero bavuga ko ayo makuru yoba yaratambutse yuko koko amakuru avuga yuko haheze imyaka 10 y'umubano mubi utari mwiza, nubwo hagiye hanyuranyuramo rero ibindi bihe bikaca biragaragara yuko nyine hari umwuka mwiza kuva ku ihirikwa ry'ubutegetsi bw'uwari Petero Nkurunziza nyine ripfubye mu mwaka wa 2015. U Burundi n'u Rwanda byarakomeje kugirana umubano urimo igitotsi, kuko abategetsi bw'u Burundi barashinjije abo Rwanda uruhare rero muri icyo gikorwa. Ibyo rero u Rwanda rwamaruhakana nk'uko bivugwa. Kuva icyo gihe kandi kugeza ubu ngubu imyaka igiye kuba rero 10 umubano utifashe neza, nubwo rero hagiye harabaho rero imihate itandukanye yo kugerageza kongera rero kubana neza hagati y'ubutegetsi bwombi nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Hagati ya 2015 na 2020 abategetsi b'u Burundi barafunze imipaka yabwo nyine n'u Rwanda, baratanze impamvu z'umutekano wabwo. Icyo gihe kandi umunyagihugu Burundi uciye inzira y'ubutaka nyine akemererwa kujya mu Rwanda arahawe uburenganzira bwanditse na leta. Gusa icyo gihe ingendo z'indege ya Rwandair ariko zarajyaga i Bujumbura ku kibuga kimwe Rudende cya Bujumbura nyine kiri mu Burundi cyitiriwe Melchior Ndadaye izahagaritswe. Abantu barashoboye gutega indege, barakomeje kugenda hagati y'ibi bihugu. Ibyo bamwe rero baravuze ko gufunga imipaka cyangwa se imbibi z'ubutaka ari ugupyinagaza ab'intege nkeya kurusha abafise ubushobozi gutega indege. Ibi byaragirijwe leta ya Gitega. Muri 2020 kandi haratangiye ibiganiro hagati y'intumwa z'ibihugu byombi nyine, kandi umubano wasaga n'uri kumera neza cyane kugeza 2023. Mu ntanguro za 2024 Uburundi bwongeye kugara imipaka yabwo y'ubutaka n'u Burundi nyine mu nyuma y'uko rero umuhate wo kunga ibihugu usa na unaniranye. Umwaka uheze rero nyine mu isoko rero rikuru rya Bujumbura ndetse no mu Ngagara nyine haratewe amagrenade yarakomerekeje abantu bashika kuri 38. Leta y'u Burundi yaravuze ko ababikoze barateguriwe kandi banatorizwa mu gihugu cy'ububanyi cy'u Rwanda. Leta y'u Rwanda yaravuze ko nta mpamvu rero yo kujya muri ibyo bikorwa rero, yongeraho ko kandi u Burundi bufise ikibazo ku Rwanda, ariko kandi nta kibazo u Rwanda rwarufisanye n'u Burundi.
iki gihe umariro w'igitabara wariyemereye yuko ari wowe waragabye ibyo bitero ndetse unavuga yuko witeguriye gukomeza guhangana na leta ya Gitega canke leta y'u Burundi. Ibi kandi byaranagaragaye ubwo mu minsi iheze yarabonetse andi matangazo yavugaga yuko hari imihari itatu yarishyize hamwe kugira ngo igwanye ubutegetsi bwa Gitega. Ibintu byarushijeho kuba bibi cyane hagati y'ibihugu byombi rero ubwo ingabo z'u Burundi zari ziri mu butumwa bwa East African Community zasigaraga mu ngwano muri Kivu ya ruguru zifasha FARDC n'indi mihari imwe n'imwe nyine mu gihe iz'ibindi bihugu zari zimaze kugenda zirahavaho. Umubane mubi rero w'ubutegetsi bw'ibihugu waragize ingaruka zikomeye cyane mu bukungu bw'imibereho y'abanyagihugu b'ibi bihugu nyine bafise byinshi bibahuza nyine mu muco, ururimi, imiryango ndetse n'ubuhahirane ubusanzwe bunakomeye cyane. Uretse ibyo ngibyo kandi mu mateka amakimbirane cyangwa amatati vuba ahangaha nyine hagati y'ubutegetsi bwa Kigali ndetse na Gitega arahera cyane mu mwaka wa 2015 abagerageje gutembagaza ubutegetsi bw'uwari Perezida Petero Nkurunziza bari bakuriwe rero na Generali Niyombare bivugwa yuko bobo barahungiye mu gihugu cy'ubanyi cy'u Rwanda. Icyakora nta muntu n'umwe yemeza neza yuko yoba yarahahungiye koko. Icyakora igihugu cy'ubanyi cy'u Rwanda kivuga yuko hari abo gifise bo hahungiye, ariko kivuga yuko rero kizobatanga cyangwa se bogenda mu gihe habonetse n'ibindi bihugu bibatanga cyangwa se nyine hakaba haboneka ubishingira mu kumvo zo kugira ngo hatazagira uvuga ngo ntibatanzwe. General Niyombare niwe mukuru rero muri abo bategetsi b'u Burundi bakomeje kuvugwa cyane nk'uko bikomeza kugenda bigaragara, aho Burundi bwavuga yuko rero yoba yarahungiye mu Rwanda. U Rwanda ntabwo rwahakanye kuba rero rufise bamwe rero mu bacumbikiwe cyangwa se mu baje bahahungiye bitwa nk'impunzi muri baragerageje iyo coup d'etat bahungiye kuva mu mwaka wa 2015. Abategetsi b'u Burundi baravuze ko 2022 na 2023 ibiganiro byo kubabashyikiriza byari bigeze kure. Icyakora u Rwanda ruvuga yuko abo ngabo nyine rufise rwarabakiriye nk'uko rero nyine umuntu yakira izindi mpunzi zose nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Mu kiganiro na BBC muri 2023 Perezida Evariste Ndayishimiye yaragize ati igihe cyose n'ubundi batarabaduha ikibazo ntikizokemuka. Mu gihe umushyikiranganji w'imigenderanire n'andi makungu ku ruhande rw'u Rwanda avuga ko ibihugu byombi ubu rero biri mu nzira yo kureka ubushyamirane ndetse no kumvikana, birashoboka yuko iki kibazo gishobora kuba rero kiri mu bigarukaho cyane muri iyo nzira impande zombi ziba zirimo nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Ntibizwi neza nimba rero abo ngabo bashobora kuzoshikirizwa Burundi cyangwa se hari ubundi buryo rero ibintu bishobora kuba bizogendamo cyangwa se uburyo bishobora kuba bizokugwamo. Igihe ari icyo twifuza nuko rero ibihugu byombi byogira imigenderanire myiza, ibihugu byombi nuko byogenderanira neza ndetse amakungu agaca n'ubundi arishimira igihugu cacu cy'u Burundi ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Reka mbashimire abanywanyi b'ibiganiro byacu, tugaruke mu kanya turabiramye ibindi bikomeje kugenda bivugwa, tugaruka ku bikomeje kugenda bivugwa. Hari amakuru avuga yuko umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Nyiriteka Reverend Ndikuriyo amagara yiwe akomeje kugenda aratosikara. Turabiga ko mu kiganiro cyacu gikurikira. Ndakwibutsa ko ushobora gupyonda ndetse sabone ugatanga ibitekerezo ubundi ukabana natwe 5 kuri 5.